Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 20 Ruhuhuma buramatari w'intara ya Ngozi Emmanuel Ntacunsanze yakoranye inama n'abarongoye amasengero atandukanye akorera mu ntara ya Ngozi. Nkuko rero yabishikirije ngo barabiye hamwe bijanye n'umutekano mu ntara no mu madini, yongera abashikiriza ingingo zimwe zimwe zashikirijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, nk'igabanywa ry'intara, ihindurwa ry'ikarata karangamuntu n'ibindi. Amenyesha ko umutekano wifashe neza muri rusange mu madini kiretse mu idini ry'Abadventiste ririmwo utugorane. Akaba yabasavye guhimiriza abo barongoye kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano, hama barwanye amarigara mu kuja ku bikorwa vy'iterambere, mu kubaka amasengero meza, amavuriro, amashure n'ibindi. Baserukira amashengero twariko turavugana ku bijanye n'ubuzima bw'intara ya Ngozi, aho twariko turaca ku masonga turaba intara ya Ngozi ukuntu umutekano wifashe muri rusange, ariko kandi turazi yuko umutekano ni karahara mu Uganda ntibacura. Twariko turashaka yuko tubahimiriza kuko nabo nyene barafise abantu basanzwe bajejwe abakristo, ari naco gituma twashaka yuko ubijanye n'umutekano nabo bategereza kugira uruhara. Ariko kandi twabonye yuko ibihanze intara ya Ngozi harimwo irondoka ku murindi udasanzwe w'abene gihugu, cyane cyane abakristo, ari naho twariko turavugana ico umwe wese yoterera mu kugira duhimirizanye, kuko turabona yuko ubuzima abene gihugu ubu tugezemwo ntibisaba kuvyara benshi, kuko murabona yuko ingaruka usanga zigaruka ku muryango, haba mu kugabura amatongo cyangwe ubundi buzima bwa komine. Naco gituma rero twaciye tubabwira n'indi migambi ya leta mvyeyi, leta nkozi, aho leta y'u Burundi yifuza yuko amashengero, amadini, eka mbere n'abantu bose abene gihugu muri rusange bifuza yuko bogira ico baterereye mu iterambere ry'igihugu, ariko kandi tugahimirizanya no ku bindi ku bijanye nuko abene gihugu bategerezwa kurandurana n'imizi inzu za nyakatsi, ariko kandi tugasaba yuko banadufasha mu gutanga ubutumwa yuko guhera bikivugwa abantu bose bagira ubugeni dutegereza kubanza kuraba yuko badafise inzu z'inyakatsi. Ivyo bigategura rero yuko atanyakatsi zosubira kugwira, hanyuma leta n'abagira neza cyangwa abaterera mu iterambere bagafasha kugira za nzu za nyakatsi tuzihagarike, mu gufasha cyane cyane mu gutanga ibisakazo kuri bajya bene gihugu usanga bari mu bukene cyangwa tubona yuko bashobora guterera. Ni nayo ntumbero rero twariko turasaba, twaganiriye hirya no hino turaraba ikibano muri rusangi, ariko kandi no kugira amashengero yame mu runani, kuko amashengero turazi yuko ari menshi cyane no mu ntara yacu nziza ya Ngozi. Dushaka rero yuko urwo runani rwabo gutuma rutuja imbere mu iterambere, haba mu ngo, mu ntara n'igihugu cose.